Intama yari ifise intumbero yo kuyaga ku bintu bitatu. Ubwa mbere na mbere twayaga ku kijanye no kongereza umutahe amabanki asanzwe akoresha kugira ngo amaze kuduza umutahe ashobore kugira amabanki afise ubushobozi bukomeye bwo guhangana n'ibiza turiko turabona uyu munsi kw'isi. Usibye n'ico yongera ashobore gukomeza ubushobozi bwayo mu gutanga ingurane ku benegihugu no ku migambi yabo, imigambi minini minini. Bwa kabiri twayaze ku bijanye no guhanahana amafaranga biciye ku buhinga bwa none, ku matelefone cankwe kuri internet, mu gifaransa ico bita les services financiers numériques, ukuntu dushobora guteza imbere ico gisata co guhanahana amafaranga biciye ku buhinga bwa none. Ikindi cya gatatu twayaze cyane dufashe n'umwanya ni ku migambi mikuru mikuru ibanke nkuru y'igihugu iriko irashira mu ngiro kugira ngo dushobore guhangana na bino bibazo tubona ku giciro c'amafaranga mvamakungu, amadovize, taux de change, na cane cane iri tandukaniro riri ku giciro c'amafaranga y'igihugu biciye mu banki n'iki giciro c'amafaranga y'igihugu biciye ku masoko yandi, ivyo bita mu gifaransa marché parallèle. Twabamenyesha ihangiro ibanki nkuru y'igihugu ifise ryo kubona iryo tandukaniro ry'ibiciro rihavuye, tubereka n'ico bategeza gukora nabo nyene nk'abasanzwe barongoye amabanki kugira ngo dushobora gushikira iryo hangiro twihaye mu gihe gitoyi. Twatandukanye bose banezerewe cane gose, na cane cane yuko amanama nk'aya batari bayamenyereye. Barasaba ko amanama nk'aya yogwizwa akaba nka 3 cankwe 4 mu mwaka, aho ibanki nkuru y'igihugu yoza irabayagira ku migambi ibiriko irashaka gufata, kuko nabo bafise uruhara rudasanzwe mu tunganya ry'iyo migambi. Twayaze turabona yuko bose barabona yuko uyu munsi amategeko atunganya imitahe ibanki itegeza kugira mu gihugu yuko ari imitahe iri hasi cane gose. Rero bumvise yuko iyo mitahe, iyo mategeko dushobora kuyavugurura, kandi nabo barabona akamaro yuko amabanki yoshigikirwa kaduza umutahe kugira ngo ibanki zo mu gihugu cacu zishobore kuja ku rwego zishobora no guhangana n'andi mabanki yo mu bindi bihugu. Mu ma indicateur tuba dufise turaraba amafaranga abasanzwe ari mu mabanki, turabikurikirana ku munsi. Rero hariho urugezo tugerako tukabona ati uyu ibanki nkuru y'igihugu ntiyobandanya ishira yandi mafaranga mu mabanki kuko byoca biteza iduza ry'ibiciro. Uyu munsi rero tuko turahangana ni duga ry'ibiciro, ikintu cyamategeza gufata, ingingo yame dufata niyo guhagarika ayo mafaranga aguma yinjira mu mabanki mu gihe tuba tubona yuko ayo mabanki asanzwe afise ubutunzi bukwiye cane gose.